Muri komine Ngozi bamwe mu bigisha barenga 200 barataye akazi baja kurondera akazi mu bihugu vyo mu Barabu, abandi baja muri Kenya, Uganda canke Tanzania. Abandi 108 bahawe akazi mu bisata bitandukanye vy'ubuvuzi mu ntunganyo shasha y'intwaro. Muri komine Kayanza abigisha babijana barafashe inzira yo kurondera ubuzima mu bindi bihugu, gutyo komine Kayanza ikaba yari Kenya bigisha 369 mu ntango z'umwaka w'2026. Ivyo biharuro vyo muri komine Ngozi na Kayanza biguma vyiyongera kuko abayobozi bayo makomine babimenyesha nubwo badatanga ibiharuro nyin'izina. Ingaruka mbi ni nyinshi, na cane ku mwimbu. Umwigisha umwe arigisha amashuri 2 canke 3, akigisha imbere n'inyuma y'umutaga, kandi akigisha igitigiri kirenga abana 60 mu ishuri rimwe. Abigisha twayaze bemeza ko ubwo bukene bw'abigisha buhari, eka hari n'ubukene bw'intebe mu mashuri, agakena ibitabo vy'abigisha canke abana bakoresha. Ivyo vyose bigabanya umwimbu, indero igatera itituka. Abayobozi b'indero bagasaba umushikiranganje w'indero kongereza igitigiri c'abigisha kuko amashuri menshi yikoze ku bakorerabushake, ariko ayo mashuri nashobora kubaho udufaranga two kwifashisha nk'uko vyateganyijwe. Imyidogo ikaba ari myinshi mu banyeshuri, abavyeyi hamwe n'abigisha.